ni izina wumvise nko bivuze ati izina Endomike muri Bant Boy n'umuntu avuye hehe yazarondera ati Endomike ninde n'umuntu kikwera ibintu yakora sinzi azagira kutubwira byinshi strategy yakoresha kubera yuko byari bisazi uko ndisi uko indirimbo zose nka Fye ni ndetse n'izindi indirimbo ya adushana ariko muri Big Fizzo indirimbo zigiye zitandukanye izo ndirimbo ni sadja chari hit song yes ni isaha abantu benshi barazikunda unawe unazivugije n'ahantu abantu bateramiye urabona yuko movement itanguye kuhaba urumva yuko touch igitandukanye niwe turi kumwe mu kanya tumwakira tumubwira ati Endomike karibu cyane muri Radio Irebe FM umeze neza cyane yameze neza nameze fresh natwe ni ndabona musa fresh aya nasante sana now usa neza asante sana yes Endomike ni gambero ushitse kuri Radio Irebe FM ndashaka uramutse abariko baradukurikirana ubahe nikaze mu kiganiro ingabirano yanje abariko baratwumviriza bose ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe Endomike James akabazo kambe Endomike kuva Ingozi gushika uyu munsi Endomike abona hahindutse iki ku mubibereho yiwe tutarinjira muri carrière yo gukora indirimbo narateye imbere ubuzima nari mbaye mu Ingozi nubwo mbaye mu busicyo kimwe yego ikintu cyahindutse cyambere ubona ati iki vraiment nico kintu cyerekeranye n'ubuzima canke mu byerekeranye na music ubuzima reka tubanze tuze mu buzima gato mu buzima urabizi kera hariya anyakwaye byari ibintu byo kwirondeza kera twaba muhiri wacu twajya ku bavyeyi tukirariye bukwiri nubwo babona twakora music tufaso kijya gihe twataha muhiri wacu ku bavyeyi ariko ubu siko bimeze yego kwira ubu n'umusambi kwimenya yes Endomike ndashaka utubwire urugendo rwawe kuva Ingozi turi muri carrière yawe kuva Ingozi gushika ibujumbura vyari bimeze gute kuva Ingozi vyaroroshe gushika ibujumbura vyagenze gute kugira ngo Endomike yisange na wenyene muri no game narijya bari banayihaye izina rya Buja Flavor we wiviringozi uriko urapambana ino vyari bimeze gute narakoze cyane yego kandi ndigirira na confidence kuva Ingozi gushika ninjiye muri Buja Flavor nibaza yuko ntivyanyoroheye na gato byansabye ko nguma ndi update umwanya wari wose kumsa kugira shike kuri rya niveau yo kuza gukorera muri Buja Flavor kandi Imana yaramfashije ndabigerako uvuze kuba update bisiguriki narumviriza cyane ibiriko birakorerwa ibujumbura nubwo nabandi Ngozi kugira ngende kuri rya standard yawe mbe kuri rya level yawe kugira bangirire confidence kandi Imana yaramfashije namwe mwarayibonye byaraciye cyane mbega ukiri Ngozi hariho abakwizera ukiri Ngozi canke batanguye kwizera batanguye kunyizera nje nkiri Ngozi ninde yaguhaye imitwa yakubwira ati rero burya Endo umanutse kweri niho ibintu vyogenda fresh abaririmbyi benshi ba Vino nibo bambwira ati wayi ukiri ngaha kandi twumva uri kuri standard y'abandi bari Bujumbura nanje harageze igihe navuga ati why not ugenda nyene kuri tele nyene y'abandi nyene avurugana mu bandi rero naciye mfata decision nyene umunsi umwe cyandamanuka uramanutse urashitse Bujumbura aba producer urumvisa amatachi yabo urumva nyene yuko bigusaba mugani wawe kuba update gusumba uko wari uri Ngozi mbega nuyuhe mu producer wegere uravuga ati ndaba ufashe ufata ukuboko canke waripambaniye uri wenyene yari Koli Corrida Magic ndibuka iyo namanutse Bujumbura ico gihe ava yuko ndugana naraca kwa Koli nkamumvisha like zimwe mu ma project yiwanje kambwira it's fine tikosora sushira mwibi mejeje naca nisubirira Ingozi mugu umunsi umwe naramanutse nyene ca ndamanuka manutse waraduga ukongera ukamanuka ikiringo c'imyaka 4 udugumanuka uri mwizo circulation zo kudugumanuka mwico gihe wari kuriga canke ariko ndiga uri muri tireka ndabe terrain hama nzoze rero nipanze byamfashe imyaka ine production Ngozi nayitanguye muri 2010 2010 nagiye kumanuka Bujumbura muri 2014
no kuvuga 10 à 14 yari duga manuka wiga epure 14 uravuga ati ewa jendaje yego kwi ugishika n'abantu bagize ubwoba baravuga ati ewa mpetaraje baza ko bagize ubwoba navyo nzi ko bagize ubwoba mugabo nyene naraje nyene ndaja mu kibuga ndaronka n'abantu baranyizera barama ama studio gukora nyene 2014 uramanutse urashitse mu gisagara n'uyuhe mwaka uvuga ati rero uyu vraiment niho natanguye kubona imiryango yuguruka après 2014 narasubiye kuduga ndasubira ndaduga iyindi myaka ibiri ngo zicangaruka muri 2017 yeah. ndakora undi mwaka wose burya nagiye kuja muri Bantu Boy 2018 imbere yuko imaze nk'amezi nk'atanu yuguruye niwe wabaye umu producer wa mbere ayinjiye wa kabiri wa gatatu ko hatanguye ari abavye batanguriye hajya hacakurikira Koli je naciye wa gatatu no Peniere namusanzemo twameze nk'abashikira rimwe ariko mwico gihe cyose utarinjira muri Bantu Boy Koli mwarakorana vya hafi twarakorana kwi akwereka utuntu tumwe niwe yamama sample niwe yamama plugin mashasha umaze kwinjira muri Bantu Boy indirimbo ya mbere wakoze uravuga ati kabisa iranyugurura imiryango niyi yari Stein mugasi yo nahereye kuri Sibeza kwanza turayibika izigiye niho twaciye dukora Stein ira kartona urabona ati ewa natirera ndashobora rero gukora tere wayisanze gute yaba producer ugishika i Bujumbura kijya gihese novuga ngo byari byoroshe cyane kandi nta nuko byari bigoye gose kwera ko nitwari benshi yego nitwari benshi ari jewe na Koli hariho ba Masterland hariho ba Akestan hariho Amiri abandi benshi nibuka no kuvuga ico gihe ntimwari mweshi ku buryo ubu unya aho umuririmbyi asigaye atabura haja gukorera ko kijya wasanga Endomike afise indwi yose iri charger na karafise wasanga ndi charger muga ubu unya aba producer ni benshi nyene ubuze ngaho uragenda gukorera handi ubu unya Endomike abona production yo mu Burundi yifashe gute production yo mu Burundi ubu ni bien yaba producer bose bari update ama sample urumva yuko yoja guhiganwa à l'international nana JB nivyo mba nkunda umu producer akakubwira ati ewa titwavuye aho ubutugeza nibaza ko bari kintu ciza cyane yazayen kubera yuko afise mu burambe iyi myaka ni myinshi cyane uri mu kazi kamwe uri kurabona kungena ariko araba evolution haba kuri wewe haba ku bandi ndetse no muri rusangi ariko ni Endomike ndako ndabivuga ati afise ibikorwa byinshi yagiye akora afise famille yacemwe ndavuga Bantu Boy yari yafise ikintu yakoze cyane mu muziki ariko ni Endomike ashaka kumenya inyuma ya Bantu Boy canke inyuma yo kuva Ingozi hari byinshi vyagiye biraba muri Bantu Boy hari abaririmbyi benshi bagiye barahaca hari abo bakoranye bariyo hari abo baje yagiye ariko ndashaka kumenya Endomike muri rusangi umubano wari uri muri Bantu Boy kijyagiye byari bimeze gute mubana like hari aba producer hari abaririmbyi bari bahari like na big manager wayo mwari mubanye gute muri rusangi nibaza ko twari tubanye nyene nk'abantu bavukana ego yari nka famille nyene twari sanzura ya kibari kintu ciza cyane kuko biraryoshe yo muri ahantu muri abantu banshi ama generation mukora ibintu bimwe mugabo harimo gatandukaniro gato mukaba mubana nka famille nkuko bivuze ariko turashaka kumenya cyane Endomike wo muri ntuzenya wo muri Bantu Boy na Endomike uno munsi atariko arakora muri Bantu Boy bo batandukanye gute abo bantu babiri Jose nigeze magarika gukorera muri Bantu Boy ndibaza wabyumvise no muri album ya muri album murimwo zine zose ariko mvuze muri Bantu Boy kumwe na babandi bari barimo bajya bajya baragiye nje ndagumama nubu ni ukiri yego yego kwi for real sindavamo
abo n'ubu projet nyene zinaca mu biganza nyene nkazikora iyo ni exclusive news kabisa nivyo no muri album harimo indirimbo yakoze hafi zine ahubwo nije mfisemo indirimbo nyinshi nakoze muri album ahubwo nyene tukiri kuri album turumvamwo touch yarahindutse cyane muri album hariho ukuntu ugerageje kumviriza indirimbo zo hanze na album ya Fizo nshasha amatachi yose wagiye urakora ko indirimbo zose wagiye urakora urumva yuko ziratandukanye cyane n'izino mbega ni cyiyumviro cawe canke ni Fizo yakubwiye ati ndashaka touch itandukanye cyane niyo mu Burundi no harimo ama idea wiwe nayi wanje kandi zijya ndirimbo zimwe en fait twarabaye inspiré ku zindi twavuze ati reka tukore ibintu basi biri different n'andi ma album dusanzwe twumva iri different na album indi yari yasohotse zasohoka ritapo ego twashatse duhindure twebwe n'abarundi bavyakira kandi bavyakiriye fresh urabonye yuko no kuri Boomplay muri 24 yari imaze kugira ama streams 100,000 kubera bumvise ko ari touch iri different niyo bari basanzwe bamuzi ko mugani ego yes and Mike reka dusubire inyuma gatonya umwuga wawe wa production niho nibaza yuko hagiyemo inguvu nyinshi zawe uraza no mu kuririmba mbega kuririmba vyafatanye gute nivyo vyatanguye mugabo umwuga wo guhinyanyura indirimbo niwe waje kuboneka cyane je natanguye indirimbo natanguye indirimba mugabo urabizi y'umuntu afite tala aravyumvamo naricara bariko barankorera indirimbo nkabona kumenga bijya bintu tinaye bijya byagutya baguma ko bitari uravyumvamo afite tala ikintu nyene wowe nyene ucegereye ico kintu urumva kiguma kigukwega byarankwega sasa rero naragenda nkaririmba and then aba producer nkumva ndafite utuyide nababwira badushiremwo bakanga ujya niho naciye decision ati anagenzo zandavyigikorera candagura imashini canja mu cyumba nazana amabiti nkaririmbira ku mabiti nakoze ni wowe wavyigishije nta muntu yakubwiye ati mu ntango naricara bariko barankorera izi wanje naricara nkaraba tu utuntu twose bakora byamfashe guhera 2009 2008 nicaye nyuma y'umu producer gusa ugumuraba afyonza ha logiciel ariko arakoresha ni rero niho naciye niheba ndavuga ati reka machine nangure kudodagura amabiti ndakora beat nyene ndayishiramwe abantu bo muri quartier barayumva bumva umengo ndabwo ari na jewe nayikoze cyane umva rero ati kumbe ndakazi ndazibuka tugiye kuzumviriza bavuga ati izi beat nisha rero ryinshi ry'ukuntu nyene umuntu umubwiye ati umu producer atishiremo kakanga je mujya mu bisanzwe n'abantu tumaze gukorana barabizi je ndumviriza umuririmbyi cyane burya nje ivyo wanje ndabishiramo mu nyuma ubanza kumviriza umuririmbyi je mbanza kukumviriza ide zawe zose zikaguheramo ati wazihejeje rero reka rero naenda ndaguhe twaca tugerageza nanje burya na mugani ico gituma twahujije cyane mbega ubiravye uravye strategy ukoresha ira supportinga cyane umuziki ndundi tureke ku muziki wawe muri rusange bivana n'ingene umuririmbyi yaje ariko sorry hari umuririmbyi aza atayide nimwe afise mugaro ari umu artiste nyene ukumva ati je beat yose wo manda ashobora kuyiririmbiramo muri uwo mwanya legend ashobora gukoresha idezi wanje 100%. Hari n'undi muririmbyi indirimbo ayipangira muhira yose rero we yayipangiye muhira wewe mu producer ucaye ushaka gushiramwo 80% vyiwawe kenshi indirimbo nani yakunda nubwo yo bahita nyene studio mu bamwavuruganye ni aho nyene niho nashaka tugera ama challenge yo muri production ahari mbega ni challenge zamaho canke hariho izo umuntu ashobora gukosora zigahera na kazi katabula challenge bro urashobora kuba ufise na album dufate nk'iya gospel kimashini kikipranta canke kikanga kwa kaca none wayihejeje urayisubiramo ni nk'abantu bakora nka video urashobora gufilma and then ugakoramo nabi carte mémoire ikapasuka mugaca oblige gusubira ya gospel none urababwira ati zana amafaranga ngo dusubire no byose bica bikugwa ku mutwe izo challenge zose zo ntushobora kuzikwepana na gato byashitse nyene nyine murasubiramwo canke mugateguriramo niba bashobora kubihe ko baba bakurishe
Yes, Endo Mike, iyo uravye generation you iri muri production, ubona itanga icizere kingana gute muri production y'u Burundi? Sha biratandukanye twebwe n'ivyo twakuze twumva muri generation z'ubuheze. Urumva ko bari kuri umva barumviriza abandi bariko baraja kuri. Bagira ya strategie yawe yo kumviriza abo ngaha mugabo babumviriza abari hanze kubera ko twebwe ugerageje kuraba ego umuziki turawuzi mugo utegerezwa kureba bari abafite population nyinshi ivyo bariko barakundisha bari abandi benshi nyene ko nashobora gukora ivyo abarundi gusa bakunda ego turi bakeya umva utegerezwa gukora ibintu biri kuri iriya level y'abari abenshi abo ngaha anya deja babanza kugwa chance baba bizikubizi donc uca ugerageza kwegera bariya nawe kugira bamenye hari uvuye. Ubwo nshengira ikibazo ku mugabo wo kuririmba na production, usanga muri production ufise abafana benshi cyane, mbega mu kuririmba koko abafana bawe hari ikintu baba bavuga ati Endo Mike turamwitegeze ko uno mwaka wa 2025? Je ndiko ndakora album kandi nayitanguye yarayizigiye. Album yego yarayizigiye afise nayitanguriye muri Canada wanashaka. Ndafise aba artiste nakoranye nabo hariya, ndafise n'izindi nari nakoze nyene n'abandi ba artiste. Ofite ni album izo birimo aba artiste. Indirimbo nyinshi sindaziririmba muga nizi wanje. Bo wabahaye baririmbe? Ya narabahamagara nk'abahamayide. Yego hanyuma bakaririmba. Ndimbi umva muri umwanya bari kwanje. Ikintu zo kwimenya naco ni gukorera ama video. Album yawe irasohoka ryari? Nibaza ko ari mu mpera z'ukwa gatanu. Nzoba nahejeje byose. Hama nka launch ikiba nko muri juin? Launch sino bihagarara ko cyane. Maze gukora ikintu kimeze nka mixtape. Platform. Ibikorwa ni byinshi na 2025. Urumva yuko ariko arashama nguvu nyinshi album. Nikugira nyene urumva yatana nyene hari ahantu turi biragoye gukora production. Kugira iryatana nyene ingumemu. Igume igaragara. Igoye kubera ikidade hari anya nibabaha icizere kinini. Oya icizere kibagi hari mugana aho office yindi target. Ego production umuntu abayikunda mugabo hari yuhageze naho uraraba ibintu ukavuga ati ariko Endo Mike tuhora twumva amakuru yuko ari aba production aba producteur babayeho neza, aba director bari muri vrai style, kubera iki usanga nk'impano ya Endo Mike ageze hari usanga ikimera nk'ijyama gatonya? Ni kubera ko ntuburi kuri rya level y'abantu bari hajya kandi urumva ugiye muri population shasha. Yego kandi urumva kugira uvuye mu Burundi dufate nka karorero no vyumva uvuye nka Nigeria ugiye nko mu Bwongereza bari basanzwe abongereza bumva bakumva nka Endo Mike mugango uvuye nko ngaho ugiye muri Canada abantu baza kukumenya ni babarundi ya population nk'iyanyene y'abarundi iri muri Canada bajya barakumenya tuguma turi babandi muri ahantu hanyu abwo vyiza umuziki ukorera nga nyaco gituma umuntu agiye hari ucumona vyanse acabikwama ko avuga ati n'ubundi hari aho ubugiye muri ya population nk'eyo usize ngaha n'ubundi ugiye hari muri yani iri hasi gusumba iri ngaha bica vyanga. None haburi iki ntimwo kwiga ama strategy y'abahariya bisaba kugaruka ugaruka bibonye kuri Medina de Ben. Ego Medina de Ben strategy bakoresheje bagiye batwaye mu producer wa audio no video kandi ni bafocusinga hariya bafocusinga mu Rwanda no mu Burundi kandi urabona baragiye ubundi baragaruka wase kugaruka yaciye bihebashagira iki acaguma cyane. Yes, turi kumwe na Endo Mike The Machine, mwakunze indirimbo nyinshi yakoze, ariko arategura na album yiwe shasha, indirimbo nyinshi ngaha anya iwacu mu Burundi, urashobora kuba unazivuza ngaha iwawe ariko ukumva akajingo karaho kajya akajingo nani gasangamo cyane ka The Machine kaje gutega Endo Mike kajya kavuye mu ndirimbo yitwa Mysterio ya Kingorongoro, niyo ndirimbo ya mbere numva ko natanguye gukora ngeze Bujumbura. Baramicizere mu mabiti ya hip hop. Kingorongoro wamukubitiye hip hop nagacomoye moto waragakuyemo kubwa mbere nkiri ngozi ndibuka narogo nari mfise
warakora gusa ariko vraiment urumva yuko izina Endo Mike ryaje kuba rinini ushitse ino i Bujumbura. Ndashaka umbwirire nk'umuntu ariko arakora production atari ino i Bujumbura wo muhanura iki amanuke nawe canke mu gisagara haguma mu gisagara nyene kapitale guma kapitale barondere mu gisagara nawe ateka yuko nyina amanuka nka Endo Mike yego je no muhanura kumanuka nuko imeze ni Endo Mike nana urumva yuko album irahari ariko numva afisiye ibibazo byinshi kuri album ya Endo Mike. Ni Endo Mike ariko arategura album izoba irimo indirimbo zingana gute, ni album yitwa gute, album muri rusangi igeze hehe ku buryo tuvuga tutsi mu kwa gatanu izoba yaheze neza ijana kwijana. Album izina ry'iwanje rirahari mugabo sindafata decision amazina ashika kuri 3 mugabo sindatora iryo no kwita album yiwanje mu indirimbo zose ziri tayari zose ziri tayari ndazumviriza kweli kavuga ati ewani zinibenga kabisa 12 nta wundi mu producer yazikoze ko barimo abarundi harimo abarundi harimo n'umunyarwanda umwe abarundi harimo n'abandi ba producer turi kumwe hariya nyatara abarundi abarundi muri new generation barimo mu bazikozeko hazoba harimo Breezy hazoba harimo X Factor hazoba harimo Koli hazoba harimo ndi gawaje Street Beat urumva yuko ni na new generation nana iriko irabikora neza iri muri album ya Endo Mike. Urumva yuko ni ubumenyi bwinshi bw'aba producer bazogaragara muri iyo album ya Endo Mike igiye kuja hagaragara igizwe n'indirimbo 12 ariko hariho ukuntu nkuko yatangwa bivuga ati hariho ntibamicizere ariko bukebuke vyagiye biraza ariko Endo Mike kano kanya arahicizere bamwe mu bari batonye biwe mu mwuga ndavuga nka Street Beat acari muto cyane umwana kiri muto iyo uhayicizere nk'umwana kiri muto nk'ujya anye kuri Endo Mike babivuze iki fete mbana mumvirije ya Street Beat narumvirije ibikorwa vyiwe byinshi murabizi niwe mu producer ari ngari mu ba producer batatu bakora ama hits kandi akorana n'umuririmbyi nibaza ko ari bafise igihugu muri uno mwanya you know akaca koregore na Street Beat urumva ibintu bimeze fresh sana narumvirije touch ya Street Beat kuva nkiri hariya navuga ati wari umuzi kuri hariya twaranavugana sana kuri Instagram urabona yuko aba producer nibo bafise uruhara rukomeye kugira ngo indirimbo zacu canke z'aba artist bacu bagere kure. Endo Mike iyo nk'aba journaliste nkatwe usanga dukora mu bikorwa mvabwenge tuvuze yuko mufise uruhara rukomeye mwebwe nivyo mwibonamwo canke harimwo agahaze ku buryo kimuvuga ati vraiment twebwe turashobora kuba twishira natwe mu ico kibanza. Aba producer turafisemo like nka je ku bwanje ariko ziko ariko abandi babibona ku bwanje turafise nka 80%. Gute mu producer ego hari abarimvye bafise ama studio yabo muga aba producer benshi bafise ama studio yabo mu bihugu biteye imbere. Je ndafise studio ndafise niyo tara yo gukora ama beat nubwo hari abaririmbyi bamwe nabonye no basigaye bikorera ama beat. Mugo mu producer niwe agira ama idea menshi niwe yicara kuri iyo ndirimbo yiwawe niwe yumviriza kariya na kariya ko niwe balancinga kwanza amajwi y'abantu bari bwumviriza iyo ndirimbo you know uba balancinga gute mu gihe tutaranayumva niho numva vuga ati aha ari mwibanga rikomeye kuko kuza kubalancinga ibintu byanje ntarayumva n'ivyanana utegerezwa nyene kumva wewe ko ivyo uri kurakora ari byiza kwanza muri wewe wewe wanza kwanza kumva wewe ko ivyo bintu ni byiza no gutabura isiri niko kubalancinga ari amajwi abandi abantu baza kuyumva uravuga ati aba bantu ni nabaye ikintu kimeze guca aracakira gute reka ari abakunda ibi ndabashirire mwibi ari abakunda base cyane ndayibadugiriza ari abakunda kumva keyboard grand piano mu ndirimbo reka ndabiduze cyane ndabishire munsi nshaka nawe kumenya ibanga rya Endo Mike
kugira ngo indirimbo ziwe umva ndakubwira ibanga ryanje bivuge kuko hari umuntu hari umuntu ariko aravuga ati umaze gushiraho ibanga hari umuntu nawe aca arikoresha avuga ati reka ndakoreshe ngere kwa Endomike aho ageze baza bakwegereye inbox basi nabirenze nyene confidence conyene ni wigiye icizere urakora nyene abantu baraza kuvyakira la fois passée mu mwaka uheze 2024 nimba ntihenze hari nko mu mpera twarabonye indirimbo uri kumwe na Berry Music Maketa indirimbo iragera ino vraiment irakundwa hariya anya ibikorwa biba bimeze gutse guhura muri abarundi uri producer ubu unya na Coliniari Beriniari abarundi muri ko muraba benshi hariho n'undi mukobwa yitwa Kakeza hajya mu producer cyane muri imvyikazi yende twarakoranye indirimbo irafise na video Kakeza Jendi ndashaka kumva muriko murakora ikintu kimeze nka team vyifashe gute murashaka kugarukana ya touch yo mu Burundi iwacu canke mura prevoya kuvuga ati reka natwe dukora ikintu kimeze nka label en fait ukuntu bintu bimeze dushaka gukorana nyene nka famille nyene nka Barundi kujya nyene urumva ikindi naco nuko nyene dushaka yuko izijya tara zacu twagiye dutwaye hariya zidashobora gutituka nyene usanga umuntu aravite agiriye ntavyo kugiramwo ariko ni ikintu kiba ari ciza cane indirimbo Maketa ya Berry Music twarayumvishe twamonyemwo Endomike turabonamwo n'uyundi mu Rundi anyway yari jewe na Joel nimwe mwayikoze turi babiri okay ariko duce duhagara cyane kuri production ya mwebwe muri hariya hanyu wavuze ikintu kinini ati biragoye kugira ngo umuziki uri hariya ufatishe kubera yuko population maybe iri hariya ni nto cyane papo y'abari hariya ariko nka mwebwe abarundi muri hariya haba baririmbyi aba producer ndetse n'abandi aba videographe bari hariya ni kiye kintu miko murakora kugira ngo ujyo muziki wenye kubera yuko wavuze ati rege usanga population yari hani kuzi n'iyindi ukacu usanga kubera wagiye ntirikira gufata canke nikira kwibuka dashaka kumenya nikikire ko murakora kugira ngo uyu muziki wanyu ugumufise bwa buryo wari ufise ukirino ndetse ugire n'ico wongeje ko gusumba Chese nibaza ko kubwanje no focusinga muri Canada sinigeze ndanavyumvira nta na gato no apikwe kubera narahageze nabona population ya iri busy sana bari mu kazi muziki kweri nibaza ko batabirimo cyane turabikora komsa kugira tubiha abantu bari ngaha nabake bake bari hajya basanzwe badusupportinga barahari yego mugabo JC focusinga hajya uri ko focusinga hari yanya simbana naje gukorera ama projet ngaha kabisa ndakorera hari ya mugaje nzoza kuyaririzinga ngaha ariko ukiri ngaho nyine ati aho du focusinga si hariya harabari usanga barakora indirimbo hari jewe kwera narahabonye ameze gutega gahendo kumenga isoko ry'umuziki jewe peut-être no bankora ku barundi bari hariya nibaza yuko sibongeneye cyane baraba sindiko ndaba abo muhira narababonye bobo bari ariko naho biba bigoye Endomike uri hariya anye ugakora umuziki abari ino biragoye kugira ubafatishe cyane udahari utari ngaha ego ucugenda ugaruka ucukora nka MT number 1 ucukora nka Dojo Sun donc uraza ahubwo ikintu mbonye kuri Endomike akora ariko akora ca kintu yakora cingozi Bujumbura ubu ariko akora Bujumbura population ingozi yari nkeya ije naco yari kumfasha ije yari yamfashije gusa kunyumvisha yuko ndabishoboye urashoboye voilà iragupushinze nico kimwe rero ni ya hariya okay we kora manuka kwa ama video hariya iwanyu hari abantu benshi bashobora kugufasha voilà kuko anya ninamenyekana cyane na hariya ni lazima ni mapema za muga ile population hariya niyo mfasha kugira ni numvumenga ncengira ikibazo mbega kugaruka kwa Endomike mu Burundi kurafitanye isano na career yiwe y'umuziki canke hari ibindi biri behind ariho ibiri behind mugabo umuziki nawo nyene urimo yego hari ama projet ndiko ndakora son ndaririza indirimbo ifite na video ariho n'ayandi ariho n'indi okay n'indirimbo zibiri za video
izindi nazo ni audio narinje gukorana n'aba artiste bari ngaha nzogenda ntwaye komsa ndazikorera ama mixage hariya n'ama mastering cengaruka ngori n'ubundi ama video canke ngora ama video ndi hariya ndayaruka ariko ndashaka kumenya Endo Mike izo ngendo kugenda ugaruka zirafise icyo zikumarira sico kimwe na vya bindi vya hari ingozi kubera hari ingozi tike byari 5,000 mugo uharura mu madala sakusha nukuvuga nimba uzosubira dufate nko mu kwa gatandatu tuzosubira kukubona nka 2026 canke 2027 no oya nzogaruka uyu mwaka nyene mugabo urumva urinze ufata tike y'indege uje gukora umuziki ifuku nyine ndashaka kumenya mbega uwo muziki urawize wijana kwijana ku buryo uzoza gukavaringa ya tike bwa buruhe wicarako ivyo tike sino biraba byo kuvuze ngo gukavaringa tike byo sindabiraba gusa urumva narinze nza nafashe tike y'indege nkaza gukora igi projet ngaha kiba ikintu gifatitse biba bisaba ko kiba ari ikintu kinini yego kwiri mu ma projet wakoze inyungu vyo no biraba mu nyuma mugabo bisaba yuko kiba ari igi projet kinini kuburyo umuntu akibonye acakiriye nko kumva ari ikintu gipeza ibikorwa vya 2025 nana urumva yuko ari vyinshi kuri Endo Mike ya ni vyinshi cyane urumva ko ari mu kazi karakora ariko ndashaka kumenya Endo iyo uri hari anye mu mahanga wavuze ati iyo uri kurakora no muririmbyi kanaka canke mu star kanaka yaba umenyereye ako kazi canke utarabimenyera cyane hariho guhana amayide hariho gufashanya ariko iyo uri hari ugasanga urakoranye igikorwa n'umuririmbyi ari ngaha ya mayide canke vya vyiyumvira muheza mukabihana byoroshe mutari hafi na hafi ya birakunda parce que hari ama telefone yego turakomunika kuri telefone arambwira nje nshaka bimera ukuntu kwa nawe shira ama mayide ukora ufite ya experience nyene biroroshe urakora à distance mugani twari tumaze igihe kinini dukorana à distance kandi ibintu byari bimeze fresh yes no kayimeze ni Endo Mike kuri radio Iraba Family Endo Mike mu kiganiro ingabirano yanje ushobora kuba warakunze imwe mu ndirimbo ziwe ushobora kuba warakunze touch yiwe urashobora kuba kura canke ukandika ubutumwa bugufi kuri 69 ubusa 75 ubusa 75 ukagira utubazo canke neza intererano muterera umunyonyi ku murongo wa telefone Irebe FM alo na Band Boy Endo Mike Dimanche montamukiriza nakumvise biri gute wewe Mwiriwe neza Endo mwiriwe Mike urakomeye shabeze neza wewe ni gute je ndakomeye nk'ufana wa Endo Mike na Band Boy merci sana kaka bize neza cyane ndaryohewe kukuvugisha hamwe avumu yawe yego pere majenga cyewe ndi mufana wa Band Boy nzi ahantu wayishikanye yego ubundi je ugira ngo nkuje Band Boy nawe ko kawe kuri mwoko yete yego rero nanje ndakwemereje makonzo support ngapirima ku rugero rushimishije kabisa shamba ndashima cyane kweri abwizano gwari kasha yego undumba kuri Endo Mike misa ngenda ngaruka kabisa ngenda garuka urakoze cyane ndageze mvuga ati yego Band Boy na ile FM na Endo Mike Dimanche hanga maburundi no kwisi yose kabisa nakubali sana thanks sana merci beaucoup ndewa hizo mujyango yego imani kuweza game yangu waipirema utera imbere vema mu biho bati musanze kora kabisa amen nawe yego asante sana uwo ni Romeo hariya mu Buterere umufana wa Endo Mike ndo mufana wiwe abojya sinenzi ko aba producer mushobora kugira abafana bategerezwa baba bari ni 69 ubusa 75 ubusa 75 Irebe FM alo ni sawa Dida ego ndashima no kuri kwa mo Endo Mike namukuzaniye ndakumva Adidas umeze neza bameze neza genda gushimire kweli namwe hondo muziki bamwe tora kutanyire moto cyane karanje ndabashimire kwera ko mushimye ezina najyo numva nguri ngenda ngaruka ego kwera ko niko gashasha kiwanje ndaza kugashira kuri bio niko tuzogenda kare kucibagira abarundi bagenza kirazira kwibagira iyo wavuye naho nabonye umengo muko murashaka kunyirukana mbe nibiki usanga ari bamwe kwinjira kuzama nivyo kweri ariko nyene muhira aguma ari muhira muhira ari muhira
mukomere rero. murakoze cyane namwe mukomere bamwita Mr Ngenda Ngaruka agatahanye yes ni 69 ubusa 75 ubusa 75 neza neza imbere yuko turekura Endo Mike urashobora kuba ufise nawe akanya ko kuganira nawe ukagira ico mutserere canke ico mubaza ku mugabo wo guhinyanyura imiziki ariko Endo Mike je ndashaka kumenya muri 2025 turatanga uyu mwaka hariho album hariho ibikorwa vyinshi bigiye bitandukanye wagiye uravuga mbega ino 2025 wayipanze gute umuziki w'u Burundi ugiye guterera iri hetafari kugira ngo utere imbere afite je kintu no bivuga ko ntabwo ari kirekire cyane je nibaza yuko ibikorwa birahari hamwe abarundi gusa nibicare barindire nje ico ngomba nikorere n'abasirikare gusa kandi urumva wewe baguha umwanya gusa yes Endo umuziki w'u Burundi wavuze yuko isoko iragoye cyane muri Canada usanga ari ibintu ikaba premium kazi ya publicité iyo uri kuraraba kuri YouTube niziza ziratangura mugabo utabirihiye indirimbo ukushizemo indirimbo iratangura yes Endo Mike mbere yuko tugusezera kuko turumva yuko ibikorwa ni vyinshi turashaka utujambo nka dutatu tudusunika rugi wotekerera abafanzi bawe n'abafana b'umuziki ndundi muri rusange jewe ebana ivyo nabateguriye navuga ko biri mu gikoni bisigaje gushaka kubishira ku meza yego cyo ndabakeneye ko ni support nkuko bamwe babikora kuva kera yego twizeye ko tuzoba bambere mu kubironsa sikera cyane yes donc imeze neza na neza yari Endo Mike kuri 91 n'ibice 4 yari Endo Mike mu kiganiro ingabirano yanje reka tugushimire cyane Endo Mike kuba witavye ubutumire bwacu namwe mwakoze cyane kuntumira hamwe na le CEO là-bas ndibaza ariko aradukurikirana bambwiye kuri kurambona Rastaman ariko aragukapta ariko arakubona ariko mbona ari muri etage ariko arakuraba kazi wari kumajo twizere ko ewana album igisohoka tuzoba bambere nzoba nayimuhaye nyene nzoba link yes nuko imeze yari Endo Mike reka twumvirize ino ndirimbo yise Fantasy yari ni ya Kakeza ariko ni Endo Mike yayishizemwo ukuboko dusezera Endo Mike tunamuherekeza